waruzi ko iyo ushinze intahe uba ukijije benshi. Reka ndakwereka ukuntu intahe yawe ishobora kugirira akamaro abantu benshi, bamwe bakihana abandi nabo bagakira indwara n'imigozi vyari bibaboshe kubera intahe yawe imwe gusa washinze. Intahe y'ukuri atari ububeshi, kuko nyene hari benshi twakuze twumva bashinga intahe z'ibinyoma batubwira ibyo babonye ariko atari ivyo. Uyu munsi ndiko mvuga intahe y'ukuri, nimba ari vyakubayeko canke ibyo wabonye ukabivuga nk'intahe atakubesha. Ndazi neza nimba uri umuntu wavutse ukagera mu bigero, ntabuzi ikintu woshobora gushinga intahe mu buzima bwawe. Nta muntu n'umwe yobura intahe. Ubu hari abantu baboshwe n'ibitandukanye, kandi umunsi umwe bokumva intahe y'umuntu yahoze ameze nkabo, bokumva neza ko atayibonye. Ni Vianney irambona nk'uko bisanzwe, ndaguhaye ikaze ku Kiyago TV show. Gusa nimba utarabikora ngo usabe ubanze ugire subscribe kugira ntuzuracikwa n'ibiganiro bihaca buri munsi, kuko nawe nyene bishobora kukubaka mu buzima bwawe. Reka dutangurire kuri iri jambo riri muri Luka 17 kuva ku murongo wa 11 gushika ku 19. Umwe muri bo abonye akize agaruka himbaza Imana n'ijwi rirenga, yikubita imbere y'ibirenge vyiwe aramushima. Kandi uwo yari umusamariya. Yesu arabaza ati ntibahumanutse bose uko ari 10? Abandi 9 bari hehe? Nta bandi babonetse ngo bagaruke guhimbaza Imana atari uwo munyamahanga? Kandi aramubarira ati va hasi ugende, ukwizera kwawe kuragukijije. Ngo nta bandi bagarutse ngo bagaruke guhimbaza Imana atari uyu munyamahanga. Ndiko ndakubwira ku bijanye no gushinga intahe. Ibintu bigereranya nko gushima Imana kuko yakuremye. Ushobora gushima Imana ko yagukijije za ndwara, ushobora kuyishima ko yagukijije kwiba, ko wahevye kuboreka, ko wahevye ubusambanyi, inzigo, ububeshi. Ndabizi neza urafise ibintu vyinshi woshima, kandi ushimye nyene umenye kuba wongeje. Uyu musamariya yaragarutse arashima, yikubita imbere yiwe aravuga n'ijwi rirenga, kandi wumve ko ari we yagarutse gushima wenyene, ariko bari bakize ari 10. Mbega abo bandi 9 baciye bajahe ko batagarutse nabo ngo bashinga intahe? Reka ndaguha akarero gatoya. Birakunda gushikiye abantu bariko barayaga, ushobora gusanga nawe vyarakubayeko canke bitaragushikira sinzi, ariko ugasanga umuntu araguteye inkuru y'ikintu camubayeko, cya kindi nyene camubabaje, kimwe camuciye intege. Wowe ivyo bintu atarakubwiye, ntuba wari ubizi ko ivyo bibazo yigeze guhura navyo. Ibaze rero mu gihe uwo muntu akubwiye ko yigeze guhura n'ivyo bibazo, kandi akakubwira neza ko vyatunganye, ko vyamuvuyeko, akakubwira ati ubu ndashima. Ahari ugasanga kumwe yabikubwira nawe ni kopie kore nyene, wisanze nawe vya bibazo ari vyo warurimwe bikumaze ko igihe kitari gito. Ndazi neza uko weze ukavuga ati ahwinda ruhutse, akantu ko kwizera gaca kagaruka, kuko uba wumvise neza ko nawe wundi yabihozemo, ariko mu nyuma bigatorerwa inyishu. Nawe ucuheze ukizera, kandi muri uko kwizera nyene niho ibibazo vyawe bikemurika, niho ukiri. Muri ico gihe ndazi neza ko uza kuba wakize kubera ya ntahe ya mugenzawe, kuko waciye ugarukana ukwizera. Kandi kwizera nyene niko gutuma ukira, niko gutuma vya bintu vyose bikunda. Ntitubironderere kure cyane. Umviriza uyu yahoze anywa inzoga zari zaramwizizi, wumva ingene amaze kuziheba hari uwundi mugenzi we yabonye ko azihevye, maze nawe agaheba kuzinywa. Mbere hari n'umwe yaciye aheba kunywa ati ko Claude ahevye, nanje n'ubu arabimbwira ati we niwatumye nanje ubarasenga nawe Imana ihabwe icubahiro. Umva nabaye intahe yarukoye, n'ubu kandi ndazi ko ndizere neza ko izobarukora cyane gose. Amen. Si muri ivyo vy'inzoga gusa, no mu ndwara, mu ngeso mbi naho nyene nuko nyene. Hari umuntu uyu munsi yimasitira, yumvira ko atazobivamo, yarambiwe nibi, ariko yumvise intahe y'uwabihozemo akumva ko yabihevye, nawe ashobora guhinduka. Twama twumvise intahe z'abantu, hamwe tukibaza tuti ivyo ntivyoshoboka, tutoya ivyo ntibikunda. Kubera iki wibaza ko bidashoboka? Birashoboka nyene kandi neza. Ngo imbere y'Imana nta kidashoboka, nkako nyene vyose bishobokera Imana. Umviriza uyu nawe ati nahoze nimasitiriba canke kwisambanya. Uyu ni washinze intahe mu kiganiro Kanguka abatari bake bakunze kumviriza, ngo ni umunyakameruni. Ati kandi jewe nari mfise ishavu ryinshi. Bonjour peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui témoigner la grandeur et la puissance de Dieu dans ma vie. En effet, je suis un Camerounais vivant en Europe. Ça fait plus d'1 an que j'avais l'impression que le ciel me tombait dessus. Tout était fermé de mon côté. Rien ne marchait. Et j'étais dans des problèmes, dans des situations très compliquées. Ngo yatanguye yumviriza ibiganiro vyo ku munsi wa gatandatu vyarenganye. Ibi ni ibiganiro vya Kanguka nyene canke bimwe bashinga intahe. Mon premier samedi qui était la prière des malades. Au cours de la prière, j'ai senti une manifestation. Je me suis mis à trembler, à trembler, à trembler. Et à la fin, je me suis mis à remercier Dieu. Et les jours qui suivaient, je sentais un changement. Moi, j'étais devenu une nouvelle personne. Moi qui étais tellement colérique, cet esprit de colère était parti.
Et moi qui passais le temps à me masturber, la masturbation s'est arrêtée. ngo mu mwanya w'intahe hari umukenyezi yashinze intahe ariko avuga ibijanye na karande mu miryango ngo igihe ariko aravuga iyo ntahe uyu mugabo yatanguye kugira ibimenyetso ngo arayura ashaka kuvomisa ngo aragenda kuvomisa ariko nta kintu casohoka wumve nyene ko hari benshi bakira kubw'intahe z'abandi kuko nyene iyo wumvise intahe bikuremamwo ka kantu ko kwizera wari waratakaje kandi nyene urumva yuko utakaje ukwizera uba wugaye inzira reka ndagushimire wewe wabanye nanje nuko Ikiyago TV show aho tuyaga ivyiza vy'Imana wowe wihebuye wowe unaniwe wumve ko icizere kikihari wumve ko utari wenyene uhoraho ntiyaguhevye ntubutse ko ari kumwe na jewe Viviane Imana irambona ariko nyene ushobora kuba ufise intahe ushaka gushinga ntuyigumizemo bisangiza abandi hari benshi bihebuye bashaka kumva intahe yawe ushobora kutwandikira muri commentaire cyangwa kuri izi nimero intahe yawe ishobora kuba kirumara kubananiwe n'abaremereye ubandanye ugira umugisha. Iyo tubonye umuntu afise umubiri mwiza uremvye bihutira kuvuga ko abayeho neza. Ubayeho neza abafungura neza, ufungura neza abafungura ivyo kurya vyuzuyemo intungamubiri. Ariko ibifungurwa birimo ndema mubiri sanganyangaburo na ntangaguvu nibiri mu mikoro ya bose. Rero tubarangire ubuyi nisi buzuyemo ivyunyunyu byose bikenewe n'umuntu wari we wese kuva ku mwana w'uruyoya abibungenze reka gushika no kubageze mu zabukuru. Ubuyi nisi amagara meza ubuzima bwiza. Twandikire kuri 67 amajana 83 amajana 72. Ubuyi nisi turi kumwe namwe.